Turi kwigenekerezo rya 14 Myandagaro umwaka wa 2019 nshuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabaha nikaze ku rubuga rwa Television Naissance akaba ari amakuru mugiye gushikirizwa muri rw'ikirundi muri kano kanya ingingo nyamukuru ziyagize. Mu Burundi abana bakiri bato barabandanya guhabwa inyigisho z'ugwanko n'umugambwe CNDD FDD, ivyo tukabibona mu mareresi agize imisi asohoka aho mu yanyuma baboneka bavuga ko bazohiga injavyi kugeza ku yanyuma. Umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD nawe aragereranya abipfuza gutaha n'igihe umwana w'icangazi yafata ingingo yo kuja gusaba ikigongwe kwa se ati naramenje ncumura kuri wewe ncumura no kuwo mwijuru. Turabikurikirana murano makuru yacu. Cizere cagarutse mu gihugu ca Kongo aho mu bantu bane bafashwe n'ingwara ya Ebola babiri bashoboye gukira burundu. Saya gusa hariho n'ayandi naho mukanya. Dashwe kwa ikaze murano makuru yacu tuyatangurire mu bijanye na politique. Abahunze igihugu ngo ni Imana yabikoze kuko basambuye ubumwe bagahemukira igihugu, barongera bakagereranywa na wa mwana w'igishushungwe avugwa muri Bibiliya. Ivyo bikaba vyavuzwe na Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD mu mpera z'indwi irangiye. Kubwiwe kandi ngo uwucumuye ku Burundi abacumuye no ku Mana, n'uhemukiye Burundi abahemukiye Imana. Tumukurikire. Ukanka igihugu uhejeje gusambura ubumwe, none abasi igihugu ntimwabonye iyo baciye baruhukira. Imana yacivuga iti sawa banza mujinze, hanyuma nimwiyumvira ko muri abarundi muzoheza mugaruke. None ubu numva neza yuko bariko baravuga bati nsubire mu gihugu canje c'amavukiro. Muribuka umwana w'icangazi, umwana w'icangazi yaragiye afata itora rwagiwe ngo jego nzobaho ngogane na papa ngo nzocagana na papa, reka rero ngende kwirira nezerwe kuko papa aratunze yampaye gwanje. Mugabo ukeye kabiri yarakenye arakena gushikaho yifuza ko yosangira n'ingurube, aca atangwa kwiyumvira ati aha jewe niko niyumvira gusangira n'ingurube, abashumba ba data bariko barya neza cane nanje raba ingene bimeze. Aca afata ingingo ati jewe ngira ngende kwa data nemere ndabugire nti naramenje naracumuye ko mwijuru nongera ngo cumurako kuko ucumuye ku muvyeyi ubucumuye no ku Mana, haje ucumuye ku Burundi ubucumuye no ku Mana, ugahemukira Burundi ubuhemukiye Imana. Imana nayo irakubaza, Imana irakubaza. Hanyuma rero nabo iyo bicaye baravuga bati ndakumbuye Burundi, ndakumbuye Burundi. Raba ingene abarundi bariko bararya kumbati, raba abarundi bariko bararya gateke, raba abarundi bariko barotsa akajumpu, raba abarundi bariko barinywera kagwa n'impeke. Nanje ino samira isazi kumenyo. None jewe nkenyere nicare muri aya makungu, reka jewe nemere ngende ngwe mubi wacu. Nico ntibanje ncambwira abarundi ingo nta kindi gihugu na kimwe uzoronka citwa Burundi, kandi n'abazoguhubura akaranga gihugu bakavuga ngo wewe ngo turaguhaye mu bwene gihugu bw'Ububirigi, bazobavuga ngo Umubirigi yamuka i Burundi. Ntibazokwiga bavuga ngo Umubirigi w'Umubirigi, Umubirigi yamuka i Burundi. Nukuvuza ko muri Umurundi akaraga kawe Imana yakuremye n'Umurundi uzokwa muri Umurundi, igihugu cawe n'Uburundi, nta kindi gihugu kizokwitwa ic'abarundi. Kw'isi nta kindi gihugu kizokwitwa ic'abarundi. Hariho abo mbona bariko bafata inzira bigira muri Canada umenga baritahiye iwabo, bazokwa babitwa abarundi baba muri Canada. Uburundi buzoguma bubomyeko bubahomyeko, nta kamaro kahari ko gutuka Burundi kuko impera n'imperuka urafise igisanira i Burundi. Naho uzotuka Burundi umenye ko muvyarawe ari Burundi, muvyara wa muvyarawe ari Burundi. None uremeye mugabo ahari shetani ndababwira. Mwese muramwicara muhiri wanyu mukabona iyo muri haziko. Ubu nuko twateye imbere tutakicara mu mbari ngo tuzunguruke. Kera rero twebwe tukiri abana twarazunguruka iziko, umuvyeyi yicaye ngaha agatanga kubacira umugani. Nimwiyumvire nk'umwana umwe aciye agafata grenade agaca yita mu ziko. Nimuvyiyumvire
burya uteye grenade mu Burundi ni nko umwana ateye grenade mu ziko bari ku ziko bicaye bose. None ko iyo grenade yica umurundi mwene wabo ugirisha cyo kwica umuzungu. Mugabo umuzungu akabwira ngo tera grenade wanyu, tera ibombi wanyu, rasubi wanyu, itubi wanyu, ugaca wemera ngo nuko yaguhaye amahera. Abenshi baracagira ico bavuze ku ngingo yafashwe na Senarede yo gutaha kugira ngo baje mu matora yo mu 2020 ugusubira mu Burundi ngo biracari kure nk'ukwezi kuri Petero Karaveri Mbonimpa kubw'urongo ishiramwe APRODH ngo nta mutekano ukwiye uhari kugira ngo asubire mu gihugu ciwe. Petero Karaveri Mbonimpa anabona ko atacizere gihari kugira habe amatora yemewe na bose. Ivyo vyavugiwe ku radio y'Ubudagi Deutsche Welle nyuma yaho APRODH isohore urwandiko ku matora yo mu 2020 tubikurikire. Avec des critères qui ne sont pas concertés par tout le monde. Ni nk'ivyo bafatiye ko bitumvikanywe na bose, akarero nka Seni ukutubahiriza amasezerano y'Arusha. Ubu naho hari abanyepolitike bavuga ko bazotaha kuja mu matora. Ayo matora yoba gute mu bihe nk'ibi? Ivyo vyose vyerekana ko ayo matora adashobora kuba amatora yo kwizera. Ata amatora yizewe nta mahoro azoboneka mu Burundi. Jewe nashaka gutaha mu Burundi ariko hari umutekano. Igihe nava mu Burundi nari mpatswe kugandagurwa. Inyuma yaho mpatswe kwicwa, abarundi ibihumbi n'ibihumbi baragize ubwoba barahunga. Amakungu rero nadufashe gutora umuti na cyane dushimikiye ku masezerano y'Arusha. Muri ico gihe abarundi bahunze bazoshobora gutaha. Je pense que les Burundais en exil pourront rentrer. Muri urwo rwandiko nyene APRODH hamagarira amakungu gufatira ibihano harimwo embargo leta mu gihe Petero Nkurunziza yosubira kwitoza. Ku bwa Petero Karaveri Mbonimpa ingingo nk'izo ngo nivyo ziraremera abanyagihugu ariko ngo nizo zofasha mu kugondoza Nkurunziza. Si quelqu'un ne veut pas respecter personne, même la communauté internationale, même les Nations Unies. Iyo umuntu atawasonera nk'amakungu eka mbere n'inama mpuzamakungu no gufata ingingo zikwiye harimwo kugara imbibe kugira ngo abarundi basubire kugira amahoro. Jewe sishigikiye embargo kuko embargo ikora ku banyagihugu bose. Ariko no musi abanyagihugu bafamisi yose. Hari abanyagihugu bahitanwa na malaria ariko hajya si malaria kuko bifatanye na kigoyi. Muri ibi bihe abanyagihugu nta jambo bagira. Abanyagihugu niba babaye mu bukene ntangere. Muri ico gihe umuntu yokora iki? No gukora ibishoboka vyose kugira ngo Nkurunziza ave ku butegetsi hama hagategurwa amatora yizewe kugira hatogwe umukuru w'igihugu yisunga ivy'abanyagihugu bakeneye. Tukiri mu bijanye na politike, inyigisho z'urwanko zihabwa abana n'umugambwe uri ku butegetsi ziguma zibonekeza. Inyuma yaho mu ndwi zibiri ziheze herekanywe ireresi abana bakiri bato cane bayagiza CNDD bakigina isamburwa rya Frodebu, haheruka kwibonekeza iyindi reresi nshasha. Iyo nayo yerekana abantu bakuze bambaye umwambaro wa CNDD-FDD bariko banywa inzoga bitirira abana bari imbere yabo ibiswi vy'inkona nabo bakitabira. Ariko igiteye ubwoba abatari bake kurusha n'amajambo basa nayo bigishijwe aho bavuga ko bazohiga kugeza ku wanyuma abo bita injavyi. Kubandanya n'amakuru yacu tuyabandanize mujanye n'agateka kazina muntu uko agateka kazina muntu gakwiye kubahirizwa mu Burundi nico catumye umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNIDH utunganya uruganda ku mashirahamwe ategamiye inyungu za politike. Kubwa Consolata Habimana icegera c'urongoye umugwi CNIDH ngo inkuru iyo ibonetse yotangwa neza ku bw'inyungu z'abantu bose. Tubikurikire. Twahisemo aya mashirahamwe ataho yegamiye mu vya politike kuko nayo ari imigwi imwe mu migwi iri mu gihugu yitaho cyane ibijanye n'ivy'agateka kazina muntu. Bati umuntu umwe yoshobora kwifasha gusara yo kwifasha gusaba. Nico gituma twabahamagaye kugira ngo twongere twibukanye. Turabizi neza ko atari bishasha kuri bo ariko turagomba ngo twibukanye tuvugane twongere tubwirane ingene dukwiye gukora, ingene agateka kazina muntu gakwiye kubahirizwa, ingene nimba ari amatohoza agirwa, nimba ari inkuru zibonetse
ingene zotunganywa n'ingene zoshitswa aho zitegerezwa gushitswa bitateye ingorane mu gihugu. Ni mu nyungu ya twese kandi ni mu ntumbero ni no mu vyo CNDH ifise mu vyo itegerezwa gutunganya. Intumbero amashirahamwe ataho yegamiye mu vya politike yofatira yo kwisunga yofatira ko ni nk'intumbero umuntu uwo ari we wese aba mu gihugu cy'u Burundi yaba mu Burundi cyangwa umunyamahanga yofatirako. No kuvuga igihe bamenye batahuye neza ibanga ryabo bakamenya n'icyo bahamagarirwa nk'abajejwe gutanga amahoro no kuyahesha abandi, bifasha cyane no mu bakikuje, bifasha cyane no mu bariko barafasha kugira ngo urutonde rugumeho, amahoro agumeho, umuntu wese yoroherwe kandi akingirwe mu burenganzira bwiwe. Tugiye mu yavugwa mu magara y'abantu naho mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bamenyesha ko hariho icigwa kiriko kiraba mu karere ka Afrika y'ubuseruko ku gitegwa citwa Kater ngo gitanga urukingo rw'indwara ya malaria. Ico gitegwa kikaba catowe mu Burundi kandi kikaba kigiye kurimwa muri ico gihugu nyene c'u Burundi. Bikaba vyavuzwe na muganga Tade Ndikumana umushikiranganje w'amagara y'abantu kuri uyu wa mbere mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru. Mu karere ko ngaha muri EAC hariho icigwa kiriko kirakogwa mbere igitegwa batoye cavuye ngaha mu Burundi. Uwo mugambi rero washizwe imbere mu karere ka EAC na University y'u Burundi ifatanije n'ubushikiranganje hamwe na ASESI muri bihugu duhana imbibe na cyane cyane ibihugu byo muri EAC bizokoresha ubuhinga buzobavuye ngaha. Ico gitegwa rero ni gitegwa bita Kater. Ivyo rero tuzobitera ngaha mu Burundi. Hanyuma hariho ikindi gitegwa naco nyene gikinga citwa Artemisia. Ibikorwa dukorana twese haba ubushikiranganje bwa kaminuza ubushikiranganje bw'amagara y'abantu hamwe na ASESI. Turabe yavugwa hanze y'igihugu cacu mu kurangiza ano makuru yacu. Hari cizere mu rugamba rwo gutuza ikiza ca Ebola mu gisagara ca Goma. Abantu babiri barakize neza muri bane bari bafashwe. Abategetsi mu gisata c'amagara y'abantu bo mu gihugu ca Kongo babitangaje kuri uyu wa kabiri ku wa 13 Nyandagaro uno mwaka wa 2019. Imiti ibiri yariko igeragezwa niyo vyagaragaye ko ishobora gukiza iyo ndwara. Ku bantu 500 bakozwe ko ivyigwa 29% nibo bafashe umuti umwe muri iyo ibiri hama barapfa. Ku bundi muti 34% nibo baruhiye guhitanwa n'ico kiza. Ku bantu bafashwe na Ebola hama ntibafate umuti n'umwe hagati ya 66% na 67% baritavye Imana. Iyo miti uko ari ibiri ikora mu gushira abasoda b'umubiri w'umugwayi ku buryo babuza umugera wa Ebola kubandanya ugwirirana mu mubiri. Ni kuri no nkuru duciye dusozera ko ano makuru yacu. Ndashimiye ko namwe adukurikiye naho ubutaha.